ndoragitsina n'ubuzima bwiza canke bubi bufatiye ku mikorere canke uko igitsina c'umuntu gikora. Ivyo navyo mugabe bikagaruka bikiyerekana ukugene umuntu usanga amezero bien-être physique ku muntu umubona birashobora kugira ingaruka nziza canke mbi bivanye n'ingene yavyifashemo ubuzima bw'igitsina. Ni mu byitwarimo neza, byitwarimo neza umwana mu mwakire, societe ibafashe hako mwoza kwiyambika ico kibi kibici cyo gukorora imbanyi na burya ingaruka ari nyinshi cyane. Mwaramutse, ni Ishimwe Niki Clarette kaze mu kiganiro amagara yacu. Uno munsi kuri Umuvugizi TV tubafitiye ikiganiro mutari mumenyereye ariko kizoza kirahaca agatari gake. Ni ikiganiro kijanye n'ubuzima ndoragitsina cane cane kugwaruka. Ubuzima ndoragitsina kugwaruka ni iki? Hoba hari ingwara zifatiye kubwo buzima ndoragitsina gishobora kuba gifise ingaruka kubwo gwaruka? Ariko vyongeye ugwaruka rurakeneye ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. Hari akamaro ko kubimenya? Hari ingaruka mbi zo kubimenya? Nakahe kamaro ko kubimenya? Ko tubona abigeme benshi batwara inda z'ishusho, vyoba biva mu kutamenya ubuzima ndoragitsina? Ibi n'ibindi nivyo tugiye kuganira mu kiganiro amagara yacu. Twabazaniye rero umutumire adasanzwe. Ndamuramutse ndamuhe n'ikaze mu kiganiro. Ndaramukije abariko baratwumviriza, nkabanda nabashimira rwose ko mwaduhaye kano kanya udushobore kubayagira ibitari bike ngaha kuri televiziyo Umuvugizi. Jewe rero tugiye kuyaga, nitwa Claude Kubwimana, nkaba ndi umuyobozi w'ishirahamwe igishinze ibyo gufasha mu kugira ngo amagara y'umuntu abe meza, ibi twita Association pour la promotion de la santé humaine APCH Burundi, rikorera ngaha mu gisagara ca Gitega mugabo no mu zindi ntara, akaba ari jewe nsanga ndariserukira imbere y'amategeko. Mwodusigurira neza ico rikora mugatuma nabo bone babitahura. APCH Burundi ni ishirahamwe ryahabaye kuva mu 2015, ryahabaye kugira ngo rishobore gufasha mu bijanye n'amagara y'abantu, kugira ngo abantu bashobore kwigishwa muri bwe sensibilisation de masse. Sivyo gusa, rikaba rifasha abantu mu kuberekeza novuga kugira bati orientation nimbara bakeneye ubufasha hanaka mugabo batari bahazi. Mwishirahamwe APCH burabikora cane, ariko kandi vuba iruhande ya sensibilisation ni byo kwigisha education pour la santé, tuzofasha abene gihugu kandi kubapima ingwara zitari nke, cyane cyane izi ngwara bitari pathologie chronique, ivumbuka ry'umurindi w'amaraso, za diabete, ko twasanze neza yuko hari abantu bagendana izo ngwara batabizi. None rero iruhande y'inyigisho tuzonafasha kugira ngo sensibilisation ikwirikirwe na le dépistage volontaire. Ivyo twaramaze kubitangura ariko kandi tuzobibandanya. Turanashira habona rero ibijanye na santé reproductive kugwaruka, santé sexuellement reproductive, ibyo turabishira ahabona navyo biri mu byo dukora. Nibaza yuko mbere kiganiro cuno munsi ari byo tuza kugarukako. Tuzobanya tubabwira rwose ibijanye na association APCH, mugabo uyu munsi bagumye ivyo, ibindi tuzobyaga ikindi gihe. Yego murakoze. Mwodusigurira neza ico mutahura ku buzima ndoragitsina? Urakoze cyane, wavuze bitari bike mu ntangamarara ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Niryo jambo twashoboye kuronka mu Kirundi, ariko iyo tubishize mu Gifaransa santé de la reproduction, ni jambo rikoreshwa niko kugwaruka, mugabo si kugwaruka gusa, kuko ubuzima ndoragitsina ni kugwaruka no kubakuze no kububatse. Mugabo uyu munsi uko bivuze mu ntangamarara nagomba tuza kushimikira ahaniniya ku buzima ndoragitsina bujanye n'urwaruka. None urambajije uti byukuri umuntu yogumye iki, yotahura iki
nk'indangura kintu canke definition mu gifaransa. Ubuzima ndoragitsina ni iki? Ubuzima ndoragitsina ni ubuzima bwiza canke bubi bufatiye ku mikorere canke uko igitsina c'umuntu gikora. Ivyo navyo mugabe bikagaruka bikiyerekana ukugene umuntu usanga ameze le bien-être physique ku muntu umubona, birashobora kugira ingaruka nziza canke mbi bivanye n'ingene yavyifashemwo mu buzima bw'igitsina canke mu buryo bwo mu mutwe. Amagara y'umuntu mu mutwe muri rusange birashobora kuba vyiza canke bibi, bikashobora kuva ahandi mugabo canke bikava ku bijanye n'ubuzima ndoragitsina canke ingene umuntu abayeho mu muryango, iyo vie sociale. Ugasanga mu muryango wawe ni vyiza canke ni bibi bivanye n'ingene umuntu avyitwaramwo mu buzima ndoragitsina. Ariko kandi twashobora no kumva ako karyo, ubwo bushobozi umuntu agira mu bijanye no kurondoka canke ibi byo twovuga bijanye no gufata ingingo, gute ryari abana bangahe jewe nzovyara. Ivyo byose bica biza mu buzima ndora gitsina. Nuko umuntu agerageza kubivuga mugabo umuntu agerageje gusigura iryo jambo santé sexuelle, ubuzima ndora gitsina, mugabe iruhande santé reproductive. Urumva hariho ubuzima ndora gitsina mugabe iruhande hakabamwo n'ibijanye no kurondoka. Iyo bishize mu kirundi ho neza baravuga ngo irondoka rijanye n'amagara meza, uhora uvyumva babivuga. Ni kuvuga rero iyo ugiye muri santé sexuelle tuza kumva niko ubuzima ndora gitsina mugabo izo ngwara umuntu ashobora gufatirwa mu buzima ndora gitsina nk'izi twita les infections, ama-IST canke VIH, mugira wa sida, aho turashobora kuvyumva muri santé sexuelle. Canke umuntu akagumya ikinovuga education complète ku bijanye na sexualité. Mbega ico ubuzima bw'igitsina bukora gute? Sivyo? Canke ibi umuntu agaruka kumva ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Ivyo navyo bigaruka muri ubwo buzima ndora gitsina. Mugabo twigije imbere naho ukaza muri santé reproductive mu bijanye n'irondoka, kuko igitsina tuvyumve tubimenye canke tuvyibukanye, mbere tuvyibukanye kuko twese turabizi yuko kurondoka k'umuntu gufatiye mu buzima ndora gitsina. Rero bavuze santé reproductive turashobora kumva nk'ubwo buryo abantu bashobora guhamvya kugira ngo bashikira ama service afatiye kuri santé reproductive. Ari nk'abubatse bya contraception canke ngire bashobora gutandukanya imvyaro, begera ico gihe muganga canke ugasanga n'abantu bakeneye ubuhanuzi, impanuro kubijanye n'ivyo kurondoka, ico gihe baregera muganga. Ivyo byose bikaza muri santé reproductive. Mugabo hakaza kandi mukenyezi kwibaruka, ibi bijanye na go kwibaruka akushuma, canke ibi bijanye no gupimisha imbanyi, canke mu gihe cyo kwibaruka nyezina, canke inyuma bimwe bita postnatal. Ibi bijanye no kugabanya impfu zishobora kubaho kubera yuko umukenyezi atakurikiranya imbanyi, canke umwana akagira ibibazo kubera yuko imbanyi itakurikiranywe, canke ibi bintu bijanye no kugira ngo bagabanye ingaruka mbi zishobora kuhaba mu gihe umukenyezi yibungenze, kuko umukenyezi yibungenze ashobora kugira ingaruka zitari nke. Ivyo byose ndiko ndavuga bica biza rero muri santé sexuelle et reproductive. Abantu rero nibagumye ivyo muri rusange. Birakenewe yuko ugwaruka rumenya ukubuzima ndora gitsina. Niko ni vyiza yuko ugwaruka rwacu rumenya ibijanye n'ubuzima ndora gitsina, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje ngo bishwe no kutamenya. Byoshoboka gute, vyogenda gute ko ubuzima buzoba bwiza mu gihe abantu batamenye neza ingene ubuzima ndora gitsina busanzwe bukora, busanzwe butunganijwe, na cyane cyane yuko umuyabaga ugwaruka bakiri bato ibijanye n'ubuzima ndora gitsina baza kuvyisangamwo batazi neza ingene bisanzwe bikora. Bisabwa yuko
urwaruka abana imiyabaga abana bakiri bato bagomba gufashwa bugiye bivanye n'imyaka yabo uko bagenda baratera imbere mu myaka akaba ariho bagomba gufashwa ubijanye n'ubuzima ndoragitsina nenda bivuze ni kubera yuko umwana uko agenda arakura agenda arabona ibihinduka ku mubiri wiwe agenda ariyumvamwo amashanjuma menshi ibihinduka muri we indani ivyo byose rero arakenera burya umuntu ashobora kumuherekeza umuntu ashobora kumuba hafi kugira ngo ntihabe ingaruka zitari nke kubijanye n'ivyo agenda arabona bihindagurika n'ivyo agenda ariyumvamwo bihindagurika rero ubuzima ndoragitsina abana abakiri bato imiyabaga ndabisubiramwo dufatiye ku myaka yabo birasabwa yuko baronka inyigisho zihuye n'imyaka yabo bakagenda baraduga buke buke gushika aho bazoshika muri âge de maturité batahuye n'ibibazo kuko iyo tutabibigishije iyo batabimenye ni ibitiko turavuga wigeze kuvuga muri introduction mu ntangamarara turabona inda zishushu nyinshi mbega ico bipfana nuko urwaruka rufise ubumenyi buke mu buzima bujanye n'ubuzima ndoragitsina kuri ubu ndaza kuhashika mugabo nyene twe turavuga yuko birimwo usanga abantu bafise ubumenyi buke nico gituma bashaka intumbero ya kino kiganiro tunaciyumvira muri APCH canke ngaha ku Muvugizi TV turagomba yuko izo mbanyi urwaruka rutwara abigeme batwara mvuge nti hataragera grossesse précoce grossesse non désirée bigabanuke cyane kubera yuko Umuvugizi TV iri kirabafasha mu kumenya ingene bagomba kubyitwaramo ariko kandi si nivyo gusa turagomba yuko ko navuze mu ntango yuko la santé de la reproduction saba gene gusa naho no munsi ariko tugomba kwifokaliza ko tugomba kugumako turagomba yuko abavyeyi amagara yabo aba meza santé maternelle n'amagara y'umwana ko amagara y'umwana nashobora kumera neza mu gihe ayo muvyeyi atameze neza niyo mahangiro yacu tukaba tunagomba rero yuko abantu bamenya hehe bashobora kuronka ama service ya santé ashobora kubafasha cyane cyane abona ko utari vulnerable kuko nk'abo bana bakiri imiyabaga genda bitare vulnerable n'abantu novuga yuko bakeneye gufashwa kugira ngo baronke orientation nziza hari n'abandi usanga bagendana ubumuga burya baba bakeneye kugira ngo bamenye ibijanye n'irondoka janye n'amagara meza kubera yuko nabo bagendana ubumuga usanga bafise umubiri ukomeye n'abantu ibyo gushakana canke ibyo kurondoka udasanga biri kure yabo mugabo urabona ingene n'abantu bake canke nta na rimwe usanga hari abantu babafasha ivyo byose canke abo bantu les minorités aho dufate nko y'abanyamwema usanga rimwe rimwe umenga tutiyumvira canke bariya abatuvuga ngo abatwa mu Burundi n'akarorero barya bose n'indi migwi y'abantu bagenda aba vulnerable barakeneye kwigishwa kumenya ibijanye n'irondoka janye n'amagara meza canke ibi bijanye n'igitsina kubera yuko iyo batabimenye fadeko ikibazo warumbaje uti mbega no gwaruka birakeneye yuko bamenya ibijanye n'ibi vya santé de la reproduction birakenewe gose ubuzima ndoragitsina birakenewe gose kugira ngo bamenye ingene bavyifatamwo batamenye ingene bavyifatamwo nimwe bavuga mu ntangamarara imizanda zishushu si ivyo gusa ico gihe haca haba niki ama infection ku bana kubera yuko bagenda guhuza ibitsina batazi ingene bigomba kugenda za ngwara za umugera wa sida kuko nabivuze mu ntango yuko uvuze santé sexuelle izo ngwara ntuzisiga inyuma ama IST infection sexuellement transmissible ibi vyuko hashobora kuba abana canke abakuze bashobora kwitaba Imana bariko baribaruka abakenyezi canke abana bagapfa bariko baribarukwa canke ugasanga ibi byo gukorora inda kugwaruka abana bakiri bato bikazamo ingaruka zikomeye cyane bita infertility ugasanga ejo n'abantu badashobora kurondoka kubera yuko baragize ibibazo bakiri bato hazamo ibyo gukorora inda hazamo ibi byuko bagize ama infection adakira baraburi iyo biyorienta umuntu ashobora kubafasha ivyo byose
ni nk'ingaruka zishobora kuhaba. Aha ndiko ndavuga ku bijanye n'amagara yabo, aho ndiko ndavuga ndaza kugira ko kumbure ibijanye n'ingaruka d'ordre social mu kibano, ibijanye n'ivy'ubutunzi mu miryango, ibijanye n'amagara yo mu mutwe, navyo birashoboka yuko bashobora guhungabana mu mutwe kubera yuko batamenye ingene bavyifatamwo, batarose ababafasha accompagnement mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Ariko ndabigarutse ko ni ku myaka yabo, tukabona ivy'abana baba bakeneye kubigiriganye kuzotegurwa, tuvuge duti abana ku myaka iyi n'iyi bakeneye ibi, abana n'imyaka iyi bofashwa n'ibi, abo barakuze bashobora kuvyironderera gutyo gushikaho umwana w'umwigeme cyangwa umuhungu aherekezwa buke akazoshika ku mahangiro yo kubaka urugo rwiwe. Ariko naho tabibajije mu kibazo ndabigaruke ko burya ubuzima ndoragitsina n'ubuzima budasanzwe, kuko mu bintu bibakura umuntu, mu mbaraga cyangwa ingufu zibakura umuntu, bavuga yuko ubu bijanye n'igitsina ari byo bintu bibakura umuntu mw'isi cyane, nibyo bintu bifise imbaraga zikomeye cyane, bigasaba rero yuko umuntu aherekezwa. Sinzi uwabivuze uwitwa Sigmund Freud, wewe nk'umuhinga ariko aravuga iby'ubuzima ndoragitsina, naye yavuga ati ibijanye n'ubuzima ndoragitsina canke izo mbaraga canke izo nguvu, ati umuntu yobigereranya ni bombe karabutaka bashobora gutera ahantu ikica ibintu byinshi. Rero iyo babigereranya mwene uko cyumvikana ko atari ibintu bisanzwe, aho umuntu agomba guherekezwa agafashwa cyane, kandi ni nayo ntumbero. Urakoze ku kibazo cyawe. Yego nawe murakoze. Ni izihe ingaruka zoshikira urwaruka mu gihe zitamenye ubwo buzima ndoragitsina? Zoshikirwa n'izihe ngorane? Urakoze cyane. Mu gihe urwaruka rutamenye byinshi mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina, hari ingaruka nyinshi. Ubwa mbere, ingaruka kuri bo kugwaruka, mugabo ingaruka kuri la societe canke ikibano, hari n'ingaruka ku iterambere ry'igihugu. Ingaruka ni nyinshi cyane mu majambo make. Ni ibintu ariko ndavuga mu ntango bibijanye n'uko ushobora gusanga urwaruka rutwara inda utifuje bakiri bato, kandi umwana atwaye inda akiri muto, naho urabibona muri societe ingene bari ibibazo byinshi, cyane cyane yuko uyo mwana ataba arakura muri we ngo ashobore kumenya ingene abyitwaramo. Imyaka ntirakwira kumbure, gutwara inda si ibintu byoroshe, ari naho haca haza rimwe bya bindi byo ugomba gukorora imbanyi, kubera yuko ntabona neza mbega uyu mwana uzomurera gute. Ubona ko n'igihe umuntu ari mu rugo, umwana ntibyoroshe kurera umwana, bisaba ko umuntu aba navuga yaritunganije, yarashoboye kurondera ibizotuma uyu mwana ashobora gukura. Yumvire rero umwana abyaye uwundi, icyo ni ikibazo gikomeye cyane, kigaruka kuri nyene kumuvyara, kigaruka kuri uyo mwana, kikanagaruka no kuri societe ubwayo, de grossesse canke izo ngwara zifatira mu bimba vy'irondoka, kuko usanga abana imiyabaga bishora mu busambanyi, hanyuma yedakuye yimbanye ko ndavuga agakurayo izo ngwara zinahambaye, ko benshi bafata minenegwe mugabo zidasanzwe, kubera yuko zishobora konona ubuzima bw'umwana, ubuzima bw'uyo muntu yibungenze. N'abaciriyemo gato, muravuze ikintu cyo gukorora inda, nizihe ngaruka umwigeme agira iyo akoroye inda? Kuko benshi hari igihe batubwira twumva ngo hari igihe udasubira kuvyara. Nivyo ingaruka ni nyinshi, kumbure sinobica mu mizi byose ingaruka zishobora kuhaba, mugabo abantu bumve ko ingaruka ari nyinshi mu buryo bw'amagara y'umuntu. Bwa mbere, iyo akoroye inda bivanye n'amezi yayo imbanyi yiwe yari ifise, arashobora gutakaza amaraso menshi, cyane cyane yuko yatakaza, ko benshi bazikorora mu gifuri mu buryo butagaragara, binyegeje mu buryo butemewe, hanyuma gutakaza amaraso menshi, hanyuma agashobora no kuhasiga ubuzima kubera ko yatakaje amaraso menshi atagitabara. Icya kabiri ni uko ashobora gutakaza amaraso menshi, hanyuma ubuzima bwiwe ukazosanga n'umuntu wamagoyage canke ubuzima bwiwe bwarononekaye, haciye hava n'izindi ngwara zifatiye ko yatakaje amaraso menshi, aho n'igihe yagize Imana ntashobore kwitaba Imana. Ariko kandi arashobora no kugira
ingaruka zifatiye kutazosubira kuvyara tazoronka umwana kubera yuko biriya bintu yakoresheje kugira ngo iyo mbanyi ishobore kuvayo ugasanga habaye ama contraction forcée canke mu buryo anarchique ukazosanga bitumye igitereko ciwe cononekara kimaze kononekara rero birumvikana neza yuko ejo kuronka umwana bizogorana hari n'igihe nabo dora twumva bashobora kugusova canke gutabara bakabajana kwa muganga babaye muri ivyo gukorora imbanyi hanyuma muganga agasanga igitereko ciwe cyamaze kononekara hakaba ingingo yo kugira gute gukura ico gitereko kugira ngo arabe ko yokiza ubuzima bw'uyo muntu hanyuma izindi ngaruka ziba iyo ugwaruka ruri mu ruja mu gukorora inda ibi vyuko bashobora kwandura ingwara zindi muri ujya mwanya wo gukorora inda aya ma infection cyangwa ko usanga umwana w'umukobwa yagumye ava kubera yuko ivyo bintu ntibiri controle nanone ntivyemewe uzi ntivyemewe hanyuma ikindi kwene kutemegwa ubone iyo bafashwe ingene bigenda barafungwa kandi ko mu Burundi avuga ko bafungwa ibihano kari imyaka itari mike ivyo byose ni ingaruka uretse yuko uyo muntu arinjira mu kabonge burya kubera yuko mu mutwe biramukorako ico kintu akoze kidakogwa cyo kwaka ubuzima umuntu safegite kirakora ku buzima bwiwe bwo mu mutwe bikazotuma rero uyo muntu agenda nk'ugendana akabonge afise amastress menshi mu buzima kubera yuko ibintu yabayemwo urumva yaratse ubuzima umuntu bituma mu mutwe wiwe adashobora kuvyakira iyindi ngaruka rero nuko kandi umwana urumva umwana yagomba kuvuka gaca atakaza ubuzima ni ingaruka kubera yuko uyo mwana ntiyashoboye kuhaba none ni ingaruka no kuri uyo mwana novuga ivyo habundi hari n'ibindi bijanye n'ingaruka zijanye no gukorora imbanyi ni ikintu kibi cyane abajene bariko baratwumviriza bavyumve yuko hari bibi bishitse umwana w'umukobwa agatwara inda mu buryo ubucanke buriya iyo mbanyi nayivyare ikumbure niyavyifatamwo neza societe izomufasha kuri uyo mwana kambere ncampa n'impanuro abahungu bakunda gutera inda abakobwa iyo vyashitse bwa mbere ikiganiro caje ngo bibafashe mu vyirinde mugabo bishoshe bishitse ni mu byitwarimo neza umwana mu mwakire societe ibafashe hako mwoza kwiyambika ico kibi kibici cyo gukorora imbanyi na burya ingaruka ari nyinshi cyane kandi nivyo ndi mwavuga yuko umukobwa acagira ingorane mentalemo kuko acatangura kuza ariyumvira n'ibintu byinshi urakoze narako ndavuga kiyege ingaruka zijanye no kutamenya ibijanye no kurondoka ibijanye n'ubuzima nduragitsina nako ni ko ndavuga by'amavortema clandestine usanga gukorora imbanyi mu buryo bwinyegeje ibi byuko ejo atazokwibaruka mugabo mu buryo bwa ntuzenye bw'ikibano consequence sociale uco usanga kubera tabimenye yitwaye yanda yishusha ariko kandi amaze kuyitwara ashobora ngo nazangwara zimwitwa nk'izi za VIH sida cyangwa ama IST kubera yuko afise yatwaye inda atubatse atari ku mugabo aca gice bita stigmatisation abantu bakagira gute bakamukumira mu kibano bamumaze kumukumira rero urumva yuko kiba kibaye ikibazo kandi kubera tabimenye ibijanye n'ubuzima ndoragitsina arashobora guhohoterwa mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina kuko kubera tabizi ngo tusanga ariko arahohoterwa n'abatomuhohoteye ubijanye n'ubuzima ndoragitsina navuze kandi nabicako ibijanye n'ibijanye n'ubutunzi kuko ubuzima ndoragitsina iyo butafashwe neza by'ubutunzi birakogwako basanga dufise abana incontrole abana benshi abana twabyaye tutiteguriye kubera yuko ubuzima ndoragitsina tutabwize ko canke ataco tubuzi ko handiko ndavuga abo bigemena namaze kuvuga mugabo bica bigaruka n'abavyeyi canke abubatse kubera yuko batigishijwe neza y'ubuzima ndoragitsina ugasanga abana hari ntahekana hari abana benshi hari abana tudashobora kurera hari abana tudashobora kumenya kwitwararika neza ngo tuhe byankenerwa zikaba ingorane kuri iyo miryango
kuri abo bana nyene kuko umwana avutse agasanga nta kintu cyo gufungura cyo kwambara ntashobora kuyivuza ashobora kuronka haba ibintu byose ugasanga byankenerwa navyaronka abafise ubuzima bubi mugabo kandi n'ubuzima bubi canke ni ingaruka mbi ku gihugu kubera yuko igihugu ntigihava ngo kimenye gutunganya neza abana benshi umwana kumuvuza kumwigisha ugasanga igihugu bwaco kiraremerwa nuko abana ari benshi mu gihugu ingaruka z'uko abantu batigishijwe ibijanye n'ivy'igitsina n'amabanga mpuzabitsina canke ibyo kurondoka mu buryo bwa nyabwo mu buryo butegekanijwe ivyo vyose ni ingaruka mbi ariko rero hakaza rero kino kwita conséquence psychologique kubera nimwe twavuga mu ntango umwana yabyaye uwundi ko yamaze gukumirwa akija muri stress ugasanga nta kanyamuneza ashobora kugira kubera yuko yamaze kwinjira mu bundi buzima mu bintu bigomba no kumurengera rimwe rimwe n'amagira agenda kwama depression ugasanga ameze nk'umuntu yahamutse umuntu mengo yara mu mutwe yaragize ikibazo nyene kubera yuko iyo mbanyi precoce yatwaye hakiri kare canke bimwe vya avortement vyamubaye kugacamira nk'umuntu yataye equilibre mu mutwe byose ni ingaruka mbi ziri mu kutamenya mu kutigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina kugwaruka twavuze uyu munsi cyane mugabo kandi no kubakuze mu gihe batavigishiwe neza wavuze akantu ngo ko kubyara abana benshi mutabiteguye bajya abantu nabo usanga biteje ishinge nta ngaruka iba kuri urwo rushinge baba bateye kumbure ico n'ikindi kiganiro tuzohava tukiganire ko uko hari uburyo bwinshi kandi tumaze kuvuga ivyo ni ikiganiro nako vyerekeye abubatse gusa ibingira mvuge cyangwa icyo kibazo ubajije by'inshinge urwaruka rwo barubijamwo si viza na gato ko umwana w'umukobwa w'imyaka 18 19 20 ninga atarubaka aja kwiteza urushinge ni ibintu bibi cyane ni ibintu bibi mbere jewe no hanura n'abaganga cyangwa abandi bantu babibafashamo yuko bobireka kubera yuko ibijanye no gutandukanya imvyaro abantu bibwirwa abantu bagomba kuvyigishwa ni abubatse bonyene ariko naho nyene nkagaruka nkagirani uburyo bwo gutandukanya imvyaro ni bwinshi hari ubwo buryo niko bw'ikizungu turavuga mu bujeye n'inshinge ibinini mugabo hariho n'ubundi buryo abantu bakoresha mbere benshi batazi canke badafata badaha ikibanza uburyo kama bwe nabwo n'ubundi buryo bwo gutandukanya imbyaro canke umuntu urugo rukavyara abana gwifuje ariko bakoresheje uburyo kama nabwo n'uburyo bufise ikibanza gikomeye cyane mbere na OMS canke amavuriro arabushira habona habazgaye yuko abantu babufata mu buryo nabwo buzwi kandi bwiza rero nkacengira nti kubijanye ikindi kiganiro kumbure kubijanye n'ivyo by'uburyo bwo gutandukanya imbyaro tuzibigaruka ko ido nido mugabo tubwira abantu neza yuko uburyo bwo gutandukanya imbyaro n'uburyo ubwirwa abantu bubatse bonyene kuko ntutandukanye imbyaro mu gihe wewe utaravyara ubwo ariko muri ko muranyumviriza ibi bintu mubibayemo mumenye yuko ingaruka zavyo ari mbi sinagomba kuzivuga uyu munsi siyo ntumbere y'ikiganiro mugabo mumenye yuko ingaruka ari mbi habamwe mbere no kutavyara canke abantu bakazovyara bigoranye canke mbere n'ivyo kwishora mu buhumbu navyo ingaruka zikaba nyinshi cyane ingaruka ni nyinshi zo kwishora mu buhumbu ibyo rero babimenye n'abaganga bariko baratwumviriza abana babituye ni byiza ko babitura ni babaha impanuro zifatiye kubwene bo kwifata mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina mugabo ntibumve neza yuko bagomba kubashira kuri de méthode contraceptive canke ibindi kuko ico gihe cabo igihe c'ivyo ntikiba kiragera rero ndabifitiye ikibazo warumbarije uti mbega ivy'urushinge oya ibyo ntibibaraba urwaruka ikiganiro cuno munsi hama ivyo bavuze naho vy'ibinini
muga ibinini birabugwaruka kuko ibinini bimugwaruka nta muntu wo mu rugo w'umugore ndibaza bigira. Ivyo vyose tuzobigira ko mu kindi kiyago bijanye n'ibinini inshinge akanyuzi ivyo bijanye n'iki ikintu cose kigabanya imvyaro kiza kibwirwa abantu bubatse nabubatse rero sinorinda kivuze bihitiramwo nta muntu yoza kubwira ngo hitamo iki we arihitiramwo ahitamwo uburyo bw'ikizungu yasiguriwe vyiza agasigurirwa uburyo bw'ikizungu iciza cabwo akamaro kabwo uburyo naturel gutandukanya imvyaro cyangwa kuvyarabona twifuza dukoresheje uburyo kama nakihitiramwo jewe nkwize bijanye n'amagara y'abantu ndumva yuko ntobwira umuntu ngo obligatoire gukoresha uburyo navyigishwe byose iciza ingaruka akamaro amaze kubimenya uburyo bw'ikizungu n'uburyo naturel ntamabonyene ava yihitiremo ivyo byose by'ibinini rero kuravuga ahubwo bakaza kumiragura ibinini ama 24 si vyiza na gatoyi kandi ugaruka bwo bihera bwo bireka. Ni izihe ngaruka zisha mu bihimba by'irondoka? Ingaruka ingwara twamaze kuzidondagura umugera wa sida za mayeste za zona za syphilis n'izindi ingaruka nako ingwara zica mu bihimba by'irondoka ni nyinshi cyane mugabo ari baragumiza. Twafite ikibazo inda z'ishusho ziva mu bumenyi buke kuko utamenya. Yego cyane twamaze kubisigura yuko inda z'ishushu birazanana yuko abantu bafise ubumenyi buke mu bijanye n'ivy'igitsina kubera yuko bamaze kubimenya baramenya ibyo nyine bo byifatamo cyane cyane ukwihangana. Mbere umuntu ashobora kwibaza tusozera n'ikiganiro ashobora kwibaza ati ni biki byokogwa kugira ngo izo nda z'ishushu kuravuga nyene zigabanuke abantu nibigishwe mu buryo butomoye ugwaruka mu bijanye n'ivy'amabanga mpuzabitsina muga ku rugero rwabo batabashora mu buhumbu babigisha ukwihangana bibere mu mashure bibere mu ma communauté de sensibilisation ababimenyesha makuru canke ivya campagne de sensibilisation muri communauté abantu bavyigishwe hama baronke n'ibigo bifasha ugwaruka kugira ngo bigishwe ivy'ubuzima ndoragitsina n'ama centre de santé cyangwa ama clinique bahabwe izo mpanuro kugira ngo bashobore kuronka ivyigwa bituma bamenye ingene bitwara cyane bo bajana kumenya ivyo ari byo bakabatumirira kwihangana no kurindira igihe cyabo. Ibi rero vyuko shobora no kuranforsa canke kwigisha abakenyezi n'urwaruka ibijanye n'amagara y'ubuzima bw'igitsina muri rusange. Tukaba tugomba dusezere ikiganiro mugabo hoba iki kugira abajene barondere ubufasha iyo habaye ikibazo ku magara y'uruja bakayarondera ku baganga. Ni ibikorwa turavuga yuko ugwaruka go kwitura ababijejwe abaganga mugabo kandi abajejwe inkoro nabo nyene bagafasha kugira ngo amasensibilisation de masse ashobore kuhaba ngo abantu baronke ubumenyi mugabo abaganga ubwa mbere n'ibigo bijejwe urwaruka byofasha cyane. Ego murakoze cyane ikiganiro tukaba tugisozeye hama ngira ndabashimire cyane ko mwadutumiye n'ikindi gihe nimwadutumira tuzoza kandi nkabashimira abadukurikiranye kuri televiziyo muvugizi nibaza yuko bagageje kugira hygiene na partage kugira ngo babishobore gushika kure binafashe abatari bake n'ibindi biganiro tuzobaha bazogumira babibona. Yego cyane. Murakoze rero cyane ufise ikibazo cyangwa ushaka guteka muri commentaire cyangwa ripare yuko ari byo twavuze mugabo wowe ukaba ubifise ushaka kubitubwira bitubwire hama tuzobikwishura. Merci beaucoup mugira umugoroba mwiza. Wifuza kumenyekanisha ibyo uri kurakora nyaruka ku Muvugizi TV.